video uri umu content creator ukayisimba, cane cane aba content creator bo kuri Facebook, iyi video niwayisimba umenye ko ibintu byose uzoba uriko urakora ibintu utazi. Tugiye rero kurabira hamwe uburyo ki ushobora kuronka monetization canke bakakumenyesha yuko wayironse. Ikindi naco turaza kuganira ku bantu bamaze kuronka monetization, ingorane turiko turahura nazo nizihe, mbega izo ngorane zokemurwa gute? Icambere reka twinjire muri Facebook yacu, ndabereke muri konti yanje itaraba monetize n'icigwa ca mbere kibera. Twinjira muri runo Facebook uru apana right Facebook isanzwe imwe ya kera. Tumaze rero kuyinjiramwo, tuza gushikira ahantu hameze uko muri ino page twese dusanzwe dushikiramo, sivyo? Hanyuma tuca tuza ngaha muri profile. Tumaze rero kuhashika tuza gushikira ahantu hameze uko. Mukurikirane guys, mukurikirane ino video irafise akamaro. Tuza gushikira ahantu we icuza urafyonda ngaha kuri tableau de bord canke dashboard bivana n'ururimi urimo. Umaze kuhagera rero aha hantu, umaze gukanda kuri dashboard, page yanje ntiraba monetize, nta monetization ndaronka. Murabona ari nayo mpamvu iyi video iri revenu ni zero, revenu ni zero, interaction 38 nta n'ibintu vy'irenge nshirako. Ikintu rero tuca tuza ino ahantu handitse monetize ino, tuhakande. Murabona yuko batwereka ngo no disponible pour l'instant. Ico rero tugira dukore ni iki? Tugira dukore ikintu gihambaye. Reka twinjire ngaha kuri abonema, duhere kuri abonema tuhakande. Guys, ukabuzi yuko uriko urakora rero content, iki kintu mucitondere. Mugo ngaha ahantu ukaba utarahaza, uhafyonde, mu by'ukuri nta monetization uzokwigera uronka. Naho uzoyironka ntavyo bazokumenyesha. Ico ukora rero wowe uza ngaha kuri mavertir ukahakanda, sivyo? Uhejeje rero kuhakanda, wowe ico ukora wisubirira inyuma, sivyo? Ukaza ngaha mwihangane hariko haritamwo ibintu vya microphone. Ukaza ngaha ahantu handitse étoile, hari mavertir, iyi mavertir ukayikanda kugira ngo baze bakumenyeshe. Murabibona? Ukaza ngaha kuri monetisation du content. Murabona haho naramaze kugira mavertir, baca bakwereka ngo uze guhemuka bakweretse aka kajambo kavuga ngo vous êtes sur la liste d'attente. Muriko murabibona? Vous êtes sur la liste d'attente. Ibi rero birafasha. Ikindi ino hose uraza aha hose ha mavertir ukahakanda, sivyo? Urabona yuko uca kuri liste d'attente. Ino hose urabona yuko uraza kuja kuri liste d'attente. Ico ni ikintu ca mbere gihambaye aba content creator batari bazi. Ikintu kigira kabiri rero, ikintu kigira kabiri ni ikihe? Ikintu kigira kabiri gituma utaronka monetization ni birya bintu uzobona bariko baravuga ngo zana link yawe muri commentaire tugufollowing nanjye following. Birya bintu iyo Facebook rero ibibonye, birya bintu iravyanka cane, kubera urya mu followers. Ikindi kintu rero Facebook yanka cane ni birya bintu uzamva ngo zana link ndagufollowing, zana muri commentaire link yawe ndagufollowing nawe following. Birya rero Facebook iravyanka, kubera urya mu followers uba uronse muri burya buryo, naho uzoshirako video ntayo uzokwigera araba. Ico bisaba rero kora content kugira ngo urya mu followers yagufollowinze akurikiye video yawe arayikunze aragufollowinze, ejo uzoshobora gusanga video zawe atanguye kuza arazikurikirana cane, aziraba statistique yawe igatangura ikagenda neza.
Ikintu rero kigira kabiri, ikintu kigira kabiri tugira tuganireko rero, ikintu kigira kabiri tugira tuganireko ni ibintu bijanye na monetization. Urabona umaze kuronka monetization barakwereka yuko page your profile is earning money, recommendation usanga imeze neza, ni meta verifie, aha umuntu aba yarakoze aba yararishe abonema. Cane cane rero tuje kuri iki kintu ca monetization, aka kajambo uzokabona guys, akuzokabona bazokuba ati your profile is earning money, iyo uzoyibona kandi iyo umaze kuyibona rero uzoba wahejeje kuronka monetization, uzoba wahejeje kuronka monetization. Ariko kuronka monetization rero mu Burundi guys biricarimo ikibazo. Monetization urayironka ariko ntibikunde yuko uronka amafaranga. Monetization urayironka ntibikunde yuko uronka amafaranga. Impamvu murabona tugiye hahandi twatangura kugira ngo kuri Mavertile umaze kuronka monetization uza gusanga hamwe kuri monetization di content, aha kuri monetization di content aha hantu monetization di content canke ibintu vy'ama etware niki niki bakuzanira aka kaboro kanditseko ngo iki setup. Iyi setup rero isigura setup ni setup payout, ni uburyo ufata ino Facebook yawe ukayihuza na nimero do konte kugira ngo iyo nimero do konte baze barayigushirirako amafaranga. Ikibazo rero tuza kugira twebwe ngaha mu Burundi, izi banki zose nta nimwe bashobora kwemera, nta nimwe Facebook yemera, yaba KCB, Bankobu, Finbank, Ecobank, Bankobu, nta nimwe yemera. Nta banki nimwe ibaho bashobora kwemera. Izi zo mu Burundi yaba BCB yabande nta nimwe ishobora kwemera. Iyo bemera ni iyihe? Bemera amabanki internationale, cane cane baremera iyo bita Mastercard. Ni uburyo ijya Mastercard benshi murayizi. Hariho PayPal, hakaba niyo bita Payona. Iyi Payona rero tumaze iminsi turiko turagerageza kuyugurura ngaha mu Burundi, ntibikunda, ntibayemera. Izi rero utazifise mwana wa mama, genda bukebuke, monetization uzoyironka mugabo uzohava usanga ugiye mu bantu twese tukirindiriye. Uno munsi rero turiko turiga nubuhe buryo dushobora kuronka aya makonti yo hanze. Ivyo bintu rero ndiko ndababwira bijanye n'uburyo ushobora kurihwa. Izo banki igituma ndiko ndabibabwira, murabona yuko profile yanje iyi konte yanje mwese mwayibonye, mwakanda gakwege ngiye izina ry'iwanje muraribona. Solde kuri solde, hahepfo kuri solde actuelle nta kintu na kimwe mubonako, ni zero. Kuri solde actuelle ni zero, nta kintu kiriko. Badusaba ngo dukore ico bita ajouter ngaha hahepfo aha ngo ajouter un moyen de paiement. Tuwafyonze rero igituma ndiko ndabibabwira niyo ngorane dufise. Murabona yuko ngaha hepfo badusaba ngo ajouter un moyen de paiement, sivyo? Ngaha murabona ngo barazana ibintu bijanye na carte de débit ou de crédit. Hariho Visa, hariho Mastercard n'izindi ntazi. Aha hepfo ngaha hariho PayPal. Urumva rero izi konti kubera turazironka no kwitonda. Uburyo bushoboka n'ubuhe bwa nyuma na nyuma bushoboka, nimba ufise umugenzi muri Kenya, mu gihugu ca Kenya, mu gihugu c'u Rwanda, mu gihugu ca Congo, mu gihugu ca Tanzania, urashobora kumusaba ari umwizigirwa akagukorera ibi bintu.
bakakugururira konte ya Payona cyangwa ukamugira umu administrateur, ukagira umu admin w'iyo page yawe akayigenzura, akazobikugirira mu gihe umaze kuronka monetization. Cyangwa akiyandikisha kuguruza konte hariya akakurungikira detail ukayinzizamo kugira ngo uronke monetization. Ikindi kintu mukwiye kwirinda, mwirinde kuza muraterura video z'abandi muzishira ku mbuga zanyu, bizotuma monetization naho yoba yakunze barayikwaka. Hanyuma rero ku bantu tugiye gutangurana urugamba rwo kugurura konti ya PayPal mu Burundi guys irakunda, nanje konti ndayifise. Abantu rero tugiye gutangurana urugamba rwo kugurura iyo konti, abantu bazokurikirana ino video ndabasabe rero mukore subscribe kuri ino page, mukore follow, mukore ama partage na like menshi. Ejo nzoshanza ndabereka ukuntu ushobora gutereshaja application ya PayPal n'ukuntu ushobora kuronka konti kugira ngo tubizokunde tubihuze niyi tushe dukora monetization. Guys, mugire umunsi mwiza rero n'ibikorwa byiza, tuzosubira muri video ikurikira.